uno munsi muri rusange iyo igiterwa c'ikawa kiriko kiraronka isoko mpuzamakungu ni inyungu ku gihugu no ku benegihugu. Ubwa mbere ku benegihugu ni kuvuga yuko hariho amafaranga baca baheza bakongerwa aza nk'agahembo ka gatatu. Hanyuma ku gihugu amadovize arinjira mu gihugu. Murumva igiterwa c'ikawa ni igiterwa ntagereranywa mu biterwa dufise hano iwacu mu Burundi, kuko dufise umwimbu mwiza mwinshi dushora mu makungu. Murumva amafaranga y'agaciro aca yinjira ari menshi. Sivyo imbeshere noneho sinagaseseshwa rumuri. Ubu kuno mwaka urunani Abahizi rwamaze gufata iyambere ryo gutanga ayo mafaranga y'igihembo ca gatatu. Ivyo navyo hari benshi mu benegihugu b'abarimyi b'ikawa batari baherutse kubibona. Ikimenyamenya aho tumaze imisi turiko turaca na cane cane mu ntara z'uburaruko, aho ndavuga mu Kayanza, avuga Ingozi, ayo mafaranga turamaze kuyatanga. Abenshi abenegihugu barashima cane kuko bavuga yuko ako gahembo k'igihembo ka gatatu bataheruka kukabona. Rero muri rusangi murumva yuko akarusho ari kenshi ku benegihugu mu kiringo haba habonetse isoko imeze neza. Rwaruka rero rwo muri diaspora rwarishize hamwe bavuga ruti reka tutangure turangura imigambi y'iterambere. Uwo twovuga mbere nuwo kuzamura igihugu cyacu uhereye ku kintu kizwi aricyo c'ikawa. Icyo nashimiye rero urugwaruka nuko rwaciye rukura amaboko mu mpuzu, ruravuga ruti tugiye kuba abambasaderi b'igihugu cyacu. Intumbero nshasha tuvuga niyo irashe niyo kugira tufata ibi bipimo byose uko ari 12, buri gipimo tukagikorera mu buri gipimo tukagikorera mu buri gipimo tukagikorera. Rero twebwe ikawa y'Uburundi nuko abatanguye amajambo babivuze, twararonse amahirwe barayishima ibiyambere. Imaze kuba iyambere dusigara twisanzura kuko abayihurumbira ni benshi, abaguzi baba benshi. Abaguzi babaye benshi ntitukiba turonse ibeyi ntoyi, ahubwo turihagararako tukagurisha menshi. Bamaze kuduha amahera menshi, murumva ku gihugu hinjira menshi. Sinirwa ndabisubiramo, mwumvise ko kucerekeranye n'urudandaza rw'ikawa amahera igihugu nicyo kiyajera, kandi azara amadevize akunguko muri berbe hinjira amadevize menshi. Natwe kubarimyi bato bato nicyo twunguka, ikawa iba yadandajwe menshi turonka amahera menshi. Kumbure Leta uyu mwaka mwumvise ko hariho akarusho icyo twita bonus ariko aratangwa 100 kuri serize A na 50 kuri serize B. Muri iki gikorwa biheruka kuvamwo bizoba kunguko, kumbure binaduge kumvo zuko twaronse umuguzi kandi turabyishimiye. Mu by'ukuri urunani Abahizi rukorana na Leta mu kubahiriza amabwirizwa n'amategeko duhabwa n'igisata kijeje igiterwa c'ikawa arico odeka. Bisigura yuko ibyo dukora byose tuba twumvikanye, tuba twasabye umuco na kare. Mwumvise yuko ari urunani Abahizi igisata umuco, inyo Abahizi filière transparence.
ari naco gituma iyo uri kurakorera mu muco byose uca usanga ubikora neza. Twebwe rero muri make ibyo dukora byose tubikora twisunze amategeko twahawe na Odeka.